Hello guys, nizeye ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa mungu wanyu sanzwe nkorera ikinyamakuru Lil Vox TV show, kandi nongera nshimira wewe umaze kugira subscribe kuri urubuga rwanyu rwa Lil Vox TV show. Uyu munsi tugiye gufata kanya tujyage ku bintu biriko biravugisha imbuga nyinshi zigiye zitandukanye, aho abantu bagera kwijana na 15 bashoboye guhunguka bava mu gihugu cy'u Rwanda basubira mu gihugu cabibarutse ari cyo gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe abahungutse bagera kwijana na 15, mu gihe hasanzwe harimo n'abana bakiri bato cyane hagati y'imyaka 5-6. Izo mpunzi zashoboye guhunguka zigahungukira mu gihugu cy'u Burundi, aho abantu 107 bari basanzwe bari mu nkambi y'impunzi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ndetse abandi 8 nabo bari basanzwe baba hagati muri Kigali, aho bari basanzwe bakorera imirimo yabo ya misi yose barabe ko bashobora kwibeshaho. Aho ni inkuru ihaye ivugisha imbuga nyinshi zigiye zitandukanye. Izo mpunzi zihunguka zaciye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda, aho amakuru menshi yaravugwa ko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda ugiye gusubira kugurugwa mwino misi ya hafi, bitabaye imbere y'uko umwaka uhera. Baharura ko mu mwaka wa 2026 mu ntango z'umwaka umupaka w'u Burundi n'u Rwanda uzoba wasubiriye kugurugwa, abanyarwanda baje mu Burundi, abarundi baje mu Rwanda. Ariko nubwo biruko imipaka yugaye, nikibuza ko abanyarwanda baza mu Burundi canke abarundi baja mu Rwanda. Abafise ukuboko kurekure bashobora gufata indege bagatemberera igihugu cy'u Burundi, ndetse n'abafise ukuboko kurekure mu gihugu cy'u Burundi bafata indege hanyuma bagatemberera igihugu cy'u Rwanda. Reka dushobore kwinjira neza mu kiganiro cyacu, aho amakuru yahaye aravugwa ko hari abarundi 115. Muri abo 115, mu gihe abarundi 107 bari basanzwe baba mu nkambi iri mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse abandi nabo 8 bari basanzwe baba mu gisagara ca Kigali ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Izo nizo mpunzi zashoboye guhunguka zisubira mu gihugu cyabo c'amavuko, igihugu cabibarutse ari cyo gihugu cy'u Burundi, ndetse aho bashoboye guca ku mupaka wa Manemba uri mu karere ka Bugesera, umupaka uhuza u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Niho izo mpunzi zashoboye kunyura zisubira mu gihugu cy'u Burundi mu gihe zari zihungutse. Kindi naco washobora kumenya nuko muri izo mpunzi harimwo benshi cyane bari bamaze imyaka irenga 10 barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bahisemo guhunguka bagasubira mu gihugu cyabo. Aho ni mu gihe abasanzwe barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagera ku 52,862. Abo nibo basanzwe barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nubwo biruko, abo bose ntibasanzwe babarizwa mu nkambi. Impunzi zisanzwe zibarizwa mu nkambi mu gihugu cy'u Rwanda, impunzi z'abarundi aho zababa 42,421. Abandi nabo bakaba barizwa hagati mu gisagara cy'u Rwanda ari cyo Kigali. Iyo nkambi barizwamo impunzi z'abarundi ikaba isanzwe yitwa Kahama kuva umwaka wa 2020 utanguye, aho hamaze guhunguka impunzi z'abarundi bari barahunze zigera ku 30,907. Abo nibo bamaze guhunguka kugera uno mwanya bagasubira mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cyabibarutse. Aho ni mu gihe abo bose bahunguka aribo bifatiye ingingo, aribo babishatse bagahitamo gusubira mu gihugu cyabo, kujya gukorera imigambi mu gihugu cyabo kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Nanje nawe wa muhungu wanyu sanzwe nkorera ikinyamakuru Lil Vox TV show, aho nariko ndabashikiriza kino kiganiro ku makuru yariko avugwa ku gihugu cy'u Burundi hamwe n'igihugu cy'u Rwanda, ko hagiye kongera kugurugwa imipaka igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Nongera ndagusaba wewe utaragira subscribe, share, like, comment
no gusaba ko wobandanya kubigira kugira ngo mubandanye kudufata mu mugongo. Nongera nshimira uwo wese abandanya kudutega amatwi akaba mu bambere mu bakurikirana ibiganiro byacu bisanzwe bica kuri Lil Vox TV show.